Sachez encore, moi je vous appelle ici pour une seule raison. D'avoir magaïnga à couvrir une vidéo na case. Comprenez? Oui. Moi je vois le travail avance très bien selon moi. Selon moi, le travail avance très bien. Maintenant, toi, le secrétaire, il y a ce que je vais changer. Il y a un petit chose que moi j'ai changé. Et tu qui n'a gué hinduye kubera ndiko ndabona akazi kariho karagenda neza buke naho atakazi kabura ingorane. Secrétaire. Yeah. Kuva no musi ndakuzamuye ubaye icegera cy'wanje. Selon moi. Oui. Le travail avance très bien. Ubaye icegera cy'wanje kuva no musi ubimenye. Ubaye icegera cy'wanje sans discussion. Parce que moi je vois que le travail avance très bien dans cette campagne ici. Merci. Thank you so much. Et je termine par là. C'est ça. Tu signes là-bas. Merci. Sir, let's begin to thank you for something you like to have. Thank you and you. Yeah, thank you. you. Good job. Yeah. Mais ça c'est quoi? C'est ça que tu vois toi? Ça c'est comme la bêtise, non? Non, ce n'est pas la bêtise. Jewe le secrétaire wanje yabaicegera point entrer. Campagne iri kwiragenda neza braza. Manager. Je ndi umwana mwini campagne. Kubera ko tumicecegera cyawe. Bakuza muri secrétaire, kubera ko muha secrétaire akaba assistant. Bro, moi je suis CEO. D'ici wa campagne, secrétaire yabaicegera. Stop. Sawa. Jewe ndi manager. Je pars et je termine par là. Merci. Oui, merci. Bon voyage. uchafu wa mkao. No uche huu. Be nana kimwe. Nakibazo na kimwe. Nsanze gusara nyine kiramuvugisha be urazi ko ngunda kugisora. Nyabukozeko. Aya. Kirare. Mazo. Mwako muyaga ikintu ujya mukozi? No baby. Ntabirejwe ko turayaga. Gusa namubonye ngaho ari ngaho ndamuhamagara kugiye tuvugane. Biranyene bitarenze so ujya n'umukozi wawe. Sishaka kumenyeranye n'abantu bo ngaho. Abe nta kibazo, okay? Shiri kana guteka surprise. Okay? Be musi I'm so happy. Mbere today nuko mbona umenga wasari ko arandega. Umusi naye gusohokana. Umusi bangize assistant manager. Rahira. My love, ubu rero umushiri wawe ni assistant manager wa UMC. Wow! My love. Hazora havuga umukuru gusa. Je sinzora mvuga ikintu. Uno ushobora kungajewe. Usubire kumukubita. Ni wo musi uzoca mbona ko ndi mukuru wawe. Fisi cyo ndakurushije. Anje tuzora. Sawa.
wewe agishenzi yumviriza nakubwire rero ikintu utazi. Muri iyi nzu sindagushaka kandi sindagukeneye. Ubu wewe Erike uri kuratura abatwebwe. Boss nuko ndasabye kubaza no kumbabarira. Sishaka cha boss. Sishaka cyane. Icyo shaka jewe. Ejo mu gatondo ufata ubwo bwo bwamuhira. Boss nuko ndakwingiza boss n'ubonyirukanye kwe. Ntidugushaka. Hama ejo nzoke kukazi na gusanyori. Ndakura. Ndani mbi. Wewe ejo mu gatondo nzoke kukazi nsange wavuye nga watashe. Mbona usabye mazi no kumbabarira boss. Ndagushaka. Wamushenze. Shiri mwiza jokuri. Okay? Uratanguye. Yeah. Inaratsi ndabukunda cyane. Yeah. Sishobora kuba atari kumwe. Urazi na maprofisi. Yeah. Urazi umunsi uzovuga ati ndamwazi sishaka tubane jina na Yeah. nzokwica. Shiri. Urwagaciro umusoma bwanje. Sishobora kureka no day, okay? I believe that's you're beautiful. Baby. Okay, baby. Twawe yazi misimiye, okay? Turakunda ibibazo uranzi kandi nakuzi. Ntacyo tumare tutabana, okay? Shiri ndibaza kubyize. Your core. Say your core. Okay? Shiri. Nibyije umaze kuyaga ndibaza kandi naze n'ikingeze twavugana. Ni byiza ko dushobora gukora ikintu kiri super. Nazi bakabona ko dukundana, okay? Urafise ikibazo? Shiri. Je ndiho kubwi wawe. Say that I believe you. Fugati I believe you. I believe you. You don't, my love. You don't say that I believe you, my love. I believe you, my love. You know that if you repravuga, uri mwiza cyane. Uri mwiza. I believe you, my love. Sheri. Nakumbuye sana. Sheri nanje vraiment nakumbuye cyane. Nibiki papa, nibiki. Mama, Bwi. cyese ndabitahura. Utahura ibiki? Nta kuntu manager yozamura Fisto. Foste byakansiga. Foste. Akamuzamura Foste kubera iki? Mama, Yo, yamuzamuye kubera iki? baba. Ivyo birabaho. Muri aka kaye two turavugana je na wewe. Mama, Bamuzamuye baramuzamura uku aja mu ndege. Mama, ubu ni assistance. Kamanze niyicare numvirize. Kubera iki bamuhaye kampunyi? Jewe naruhiye n'umugabo wanje. Wa mwana wanje wakuriye muri yo kampunyi batayigeze bago. Mama, ahubwo je ndiko ndakeka yuko manager afise indi mipango apaniye. Oya, ntibyumvikana. Sindavyemera, ntabyo nemera. N'ubudahagaze sinemera. Ikampunyi je naruhiye. Umugabo wanje akaruhira. Bagaca bayihereza uwundi muntu. Mbeguri n'amakuru mwana. Icurakizi. Umugabo si papa mvyara. Nico gituma bifashe minenegwe ngo niso kuvyara. Uyu wita ko ari so wawe uguruka mu mutwe. Ico warukizi nikimenyi afise umwana hanze. Wewe ntuvuka. Why? Hey. Mama,
nicyo gituma nahora ndakubwira ukaguma wigira ngo uraba ivyo uraba. Mama, amabanga yose waraduhishije. Mwana wanje nagombye mukure. Ndabitahuye. Fine. Mama. Mwananje. Umviriza ndakubwira. Nituracererwa. Icurakizi. Nituracererwa. Ucumo. Nakindi gisigaye. Kubera ubu mbona yuko. Yo, sinzi gene no kivuga. Tuzotaha ukunyena amaboko agaragara. Mama je sindagutahura. Nurantahura. Mbwira ko utarantahura. Urindiriye iki? Ushaka ko papa turamudendura. Kwa nta kindi kiba gisigaye. Mwana wanje ubu Sa. Manager. This is my time. Iki ni gihe cyanje. Shaka umeze documents rero. Documents. Yes. Ukene. Manager. Wambwiye yuko ntiwoma documents zi company papa tarava. Papa rero yamaze gufa. Dindira rero tutegure inama y'abakozi. Kandi urazi ko hari amadokima. Mutama papa mwene company yangize CEO anyize. Rero hari amadokima bisaba ko tuzogaragaza bijyanye company. Wowe uri kuravuga gusa baguye amadokima nuzi ikintu mutama yavuze atarafa bijyanye company. Tuzogaragaza ayo madokima uyu munsi. Tugiye kuhamagara abakozi bose tugira inama hama izo dokima uzomenya ukuri nimba uzutura dokima nimba dokima zizogaragara mu bandi. C'est ça. Ça ce n'est pas un problème. Oui oui. J'attends. Oui. Merci. Ni ça? Eric katabona. Iki? Eric ari he kuva mu gatondo katabona ndabona.
inde Eric ego Eric mu gatondo ndamubonye afashe impuzu agiye cyangwa ko agiye gushonesha ariko suye mu cumbi biwe sanga impuzu zose zanzitwaye. none Eric ko ata famille yiwe afise yoba yagiye hehe? Ivyo birateye amakenga ariko naje ntavyo nzi. Aho uri serious ko ari ibyo? None mu magendo yo kubesha. Eric ni nyewe kudukanda kuri iyi nzu. Ahubwo yo no twohera mu nzira wo ngando candara mugonga. Wabishoboye kwe. Uranyemeje. None kubera kutamubwiye ko kutuza twamwirukana. Yumviza ndakubwire sister. Eric ni umuntu wa mbere ndamubonye cyashishwa. Umva Eric ndamubonye n'ukuri kw'Imana. Cyane umva kumenga ano ngaha mu nzu hamaze guhinduka odere. Basi wenyene n'ukuri. Ahubwo nimba papa yari yamukuye he? Je ndibaza ko yamukuye hiyo nyene mu mihana je nimba ari mwibarabara nimba ari mwishamba je sinzi. Birashoboka. Ntasa n'uwavuye ku muhanurya. Aho nyene byari naho dukurira mwibarabara. N'ukuri kw'Imana ndocana mugonga. Shenzi. Ashamaze yo kuyi. Uranyengeje n'ukuri. Nakanyuma. Bana mama yagiye. Sinzi uzima kunda kugusoma. Mumeze neza. Hama ya nama nababwira ko tugira uno munsi bijyanye no kubasomera imiragi mutama yasize nga ya campagne. Ndazi ko ikigera canje nacyo gishobora kumfasha ari bimwe ngibaza abazi bijyanye ni campagne kugira buri muntu amenye ukuri kwi campagne. Rero i campagne ikaba yasigiwe n'umuhungu wiwe. Rero ikigera canje ndibaza hari ikintu ushobora kongeza ijya ni campagne. Ndazi ko ni wewe cyane uzi amabanga iyi campagne. Okay, thank you so much. Ubwa mbere bwo reka tumayishimire manager wa company UMC. Nkuko byari byabuzwe hariho ibanga ryo muri iyi company hidden secret yasizwe na boss before you kwagirane yukwafa. Nero nico gihe cyo kugaragaza ukuri kuhari y'ibyabaye kandi nibiko birakurikirana uko ndabona nico gihe that's the time kugaragaza buri kimwe cyose kugira bibe byiza. Nero nkuko twayavuze boss yasize asezeranye yuko imatungo yo muri company azohabwa nyene umuhungu we mukuru. Yariyo hidden secret twadufise muri document. Rero uwo mwana w'umuhungu ni Rihishijwe Eric. Yeah, we don't need any mistakes in our company. Yeah, it's true. It's true. Ibishoboka gute? Narakubwiye. You don't know how the secret. The boy yari yandikishije. No! Manager. Ibintu nazi ko bitashoboka. Je nije n'umwana umuhungu wa mbere kwa papa. Sasa kwa? Shut up. C'est déjà.
Mr. Eric. Eric. Cancel. Hari file y'imitungo iri ino yo gusaba n'iri mu arabicu. Manager. Yes. Manager. Yes. Mwarakoze cyane kubyo mbona mazemo n'ubwitange. Company ntabwo yigeze isubira inyuma. Ndabashimira cyane ko ndabona imeze neza cyane. Mama Post. Yes sir. Ndongeye nagwa agashimo cyane kuba ku madosiye mbona ngaha. Murakoze cyane. Babyitwayemo neza cyane. Merci beaucoup. Oh, manager. Ndakeneye ayandi amadokima. Secretary ndibaze yuko mwavuganye kuvyerekeye imitungo ibindi ndamubyaza gutora. Urakimbwiye? So je barashikirije kandi nawe bahaye na za file z'ibintu byari byagiye mu Rwanda cyose byaraje, ariko twari dufise programme shasha yo kwakira abantu bazo bavuye muri Uganda baje gukora programme muri company yacu ya UMC. Okay. Manager. Yeah. Festation cyane gose. Merci. Oh. Ama mudo mwanya tuyage na Foster. Oh no. Manager. What's going on? Ibi bintu ntibyumvikana. Ubu ni Eric je menyere, uri umukozi w'iwacu muhira. Sasa kwa manager. Bro, we don't know any mistakes. You know where you are here is not the market. It's a place we can find out anything. Go out now. Why? I said that go out. Foster uri kunyirukana jail. I said that go out. What do you want? Go out. Go. It's no place of the market. That's a place of to respect. I said that go out. Eric. Bro, we don't need anything. Forgive us, sir. Manager. Gashaka files. Ndibaza yuko Secretary yaziguhaye. Okay. Yazikereye ubunyene mukanya. Kore. Wewe wabaye hafi yanje kandi igihe kinini. Yeah. Wamfashije ibintu byinshi. Hama fise ibanga shaka kubwira. Ikindi nacho. Yeah. Fise mission shaka ndagutumeko. Basuraza umunsi wose ko ndi tayari imbere yabo. Kandi nasona mukora ibi byinshi twabanye neza. Okay. Iri banga nagira umuntu numwe ashobora kurimenya. Kiretse wewe na jewe. Urantaho ndakumva. Okay. Nikuvuga yuko shaka unkorera amatohoza birupfu kwa muzee. Kwa mzee.
shaka hagira umuntu umwe amenya iki kintu ndakubwiye. Bose niba Ubikore we personnel wenyine. No mzee, ntubabwire ibanga riri hagati yanje nawe. Nzohaba ariko nsezeranye yuko ata muntu uzigera ubwira muri urugo yuko uri papa wanje. Nani wa kunifuta machozi yangu.